mama harabura iminsi mike cyane ngo ngire ubukwe, ariko imbere yuko ngira ubukwe ashaka manze mbwiza ukuri mama wanje. Manda kubaza, ese wowe uzi uburibwe buri mu kubakana n'umukobwa udakunda? Yego. Akima manone kweke wampevye ma nikihe kintu nakoze kugira ngo abavyeyi mwese mumureke amaboko? Si wewe, si papa, nta n'umwe atazi ko ngiye kubakana n'umukobwa nakunda. Mama ndakubwira ikintu, uru rugo ntirwagenda nabi hakagira ubikomerekeramo hagati yacu, amaraso yacu Imana izoyamuharureko. Kandi ngiye ico ndakubaza, hagati yanje na Jenita ukunda nde? Vyatanguye nkunda Jenita, ariko maze gushika nza gusanga Jenita ntiduhuje ivyiyumviro, nsanga Jenita yarahindutse cyane ma. Ico mwebwe mutari muzi kuri Jenita, Jenita ntiyarankunda ma. Icyambabaje gusumba ibindi nuko umuntu yankunze akanyitaho mu buryo bwose bushoboka, akamba hafi, sinigeze ndamukunda, ntabwo nigeze ndamuha urukundo rwuzuye. Ariko maze gushira ubwenge ku gihe nabonaga inzira nafashe atari nziza. Nagiye gutora ubwenge nsanga urukundo rwa nyako rwagiye ma. Ndakubwira ukuri, nubwo twari kubakana na Jenita, twari kubakana mu rukundo rw'umubiri, ariko umutima wanje urahandi, umutima wanje uri kwa Angela. Mama, Angela ndamukunda n'umutima wanje wose, umutima wanje wose. Angela, ubimenye ndagukunda, aho uri hose uruhuke mu mahoro.